nuko ndabahaye kaze hano ku Mibereho TV. Amazina ni Lyse IRUTAVYOSE. Nkaba nezerewe cyane no gusubira kuvugana namwe hano ku Mibereho TV. Uno munsi nkaba ndabazaniye ibintu bibiri byo tufasha kugira ngo tubeho tunezerewe mu buzima bwacu bwa misi yose tubayemwo. Nuko abantu benshi bafise ibibazo bitandukanye, abantu benshi murahura ugasanga afise stress ku mutima wiwe, abantu benshi murahura yaba umutunzi yaba umukene ugasanga araganya, hariho vyinshi bimubabariza umutima wiwe, ugasanga arihebuye, ugasanga ni ibintu bikomeye cyane. Rero uno munsi tugiye kwiga ibintu bibiri byo dufasha kubaho tunezerewe, kubaho mu buzima bunezereje malgré ibibazo twoba turiko turacamwo bitandukanye. Nuko bashasha ndabahaye kaze muri kino kiganiro, murahawe kaze. Kora abonema aho hepfo, fyonde kuri sabone, urabona n'agakengeri kari hirya nako ugafyondeko kugira ngo ubandanye wibonera amavideo dusohora hano ku Mibereho TV. Ndabahaye kaze ubugira kandi n'ibintu bibiri tugiye kwiga kugira ngo ushobore kubaho uri mu buzima bunezereje, uri mu buzima bufise umunezero. Ndabahaye kaze. Nuko ikintu ca mbere kidufasha kubaho tunezerewe muri buno buzima Imana yaduhaye ni kubumbwa n'ibyo dufise. Wumve ko ivyo ufise bikunezereye, wumve ufise umunezero ku bintu Imana yaguhaye. Abantu benshi birabagora gukora, ugasanga ariho uhahamukiye ivyo utararonka, ugasanga wifuza kuronka ibintu utararonka mu buzima. Navyo ni ibintu byumvikana, ariko ntibitwibagize gushimira Imana ivyo tumaze kuronka. Nk'akarorero nshobora gutanga, urashobora kuba wararonse ikinga urifise muhira, mugabo ukaba ushaka kuronka imoto canke kuronka imodoka igisumba ikinga. Ego kuba uvyifuza kubironka ni ibintu vyumvikana, ariko ntibitwibagize gushimira Imana kw'iyo kinga Imana yari yaguhaye bwa mbere. Wumve uvyuke unezerwe n'ivyo Imana yaguhaye. Akandi karero ushobora gutanga, urashobora kubaho utararonka akazi. Dufate nturaronka akazi, wifuza kuronka akazi nk'abandi mwiganye, abandi bararonse ubuzi, abandi bararongowe, abandi bararongoye, wewe nturabishikako. Ariko banza ushimira Imana kw'iyo diplome ufise, kuko hari benshi bifuza kuyironka bakayibura. Hari benshi bifuza gushika kubwo rwego Imana yaguhaye ntibishoboke. Hari benshi bifuza kumera nka wewe, bakubonye bifuza kumera nka wewe ariko bidakunda. Rero shimira Imana kuvyo ufise, shimira Imana ku bana yaguhaye. Akandi karero nshobora gutanga, urashobora kubaho mu buzima ukaba ufise nk'abana b'abahungu gusa, ukaba wifuza ati Mana ndifuza kuronka agakobwa, Mana wompezagiza agakobwa nonezerwa. Ariko banza unezerwe n'abo bahungu Imana yaguhaye, kuko wibuke ko kubaronka naho ne wari wasenze Imana, uravuga ati Mana ndakeneye abana. Shimira Imana kuvyo ufise. Abantu benshi ntituzi gushimira Imana. Vyuka mu gatondo uharura ivyiza Imana yagukoreye mu buzima bwawe, ufukame uvuga ati Mana ndagushimiye kuvyo wankoreye, vyinshi nari narabigusavye warabikoze. Mana ndaguhaye icubahiro, Mana ndagushima. Imana niyabona uwo mutima wawe wo gushima izoguha n'ibindi. Rero kubaho unezerewe ivyo Imana yaguhaye, ukabona ibigukikuje, ukabona birakunezereye, ico ni ikintu ca mbere gihambaye mu buzima, gishobora gutuma tubaho tunezerewe mu buzima bwacu bwa misi yose. Nuko ikintu ca kabiri gishobora kudufasha kubaho tunezerewe mu buzima bwa misi yose tubayemwo ni kwikunda. Kwikunda
ukishira imbere muri byose, ukikunda, ukiyitaho, ukumva ko wokora ibyiza uvyikoreye wewe nyene, ukavuga ati rero jewe ngira nkore kino kintu ndagikoze ku bwanje, si ku bw'uwundi muntu, ariko ndagikoze ku bwanje ndacikoreye. Ivyo niyo wabikora bizogufasha kubaho unezerewe, birazana umunezero muri wewe. Akarorero nshobora kubaha k'abantu batikunda, abantu batitaho ubuzima bwabo mu bijanye n'isuku. Ni gute ushobora gushika saa 8 wavyutse mu gatondo ugashika saa 8 utiyugumuye mu menyo, ugasanga ushitse saa 8 utarasokoza umushatsi, ugasanga wiriwe umunsi wa mbere uraheze, mundi munsi wa kabiri uraheze utoze dushe, utoze umubiri wose. Ako n'akarorero k'abantu banegrija ubuzima bwabo, batikunda. Akandi karorero k'ivyo gufungura, ni gute ushobora kumara nk'iminsi 3 utanyoye amazi. Amazi turazi ko ari meza ku buzima bwacu bwa misi yose, turazi ko kurya ivyamwa ni ibintu vyiza cyane, kurya imboga ni ibintu bifasha imibiri yacu kugira ngo ushobore kubaho ufise amagara meza. Rero nagira ndabasabe mwikunde, nimba Imana igufashije ukaronka 10,000, kuramwo 2,000 ugenda ugura ivyamwa, ugenda ugura imboga, urye, ukunde ubuzima bwawe. Ikindi kintu naco ushobora gukora, vyuka mu gatondo ugire siporo, ugire wiruke, unonore imitsi. Ivyo navyo birerekana ko witayeho ubuzima bwawe, ukunda ubuzima bwawe, wishira imbere muri byose, wishire imbere, ukora ikintu uvuga ati jewe iki kintu ndagikoze ku bwanje, sindagikoreye uwundi muntu, ariko ndagikoze ku bwanje kugira ngo nezereze umutima wanje, nezereze ubuzima bwanje buryohe. Ego, ariko ivyo mukora byose ugikore uzi ko Imana atangorane ibigiramo, uzi ko bidashavuza Imana, ubikore. Kuko hari abavuga ati reka ngende nsohoke mu kabare mboregwe, ibintu nk'ivyo. Turazi ko Imana itabikunda ivyo. Ukora ikintu ciza kitababaza Imana, wumva nawe ko kikunezereye, aho niho uzobaho mu buzima buryoshe, ubuzima bunezereye, bukuryohera kandi buryohera. Kuko ni wabikora, nagira ndakubwire ko niyo wikunda ukishira imbere muri byose, umenye ko n'abandi bazoronka aho bahera kugira ngo bagukunde. Nuko wikunde, wiyiteho, wishishikare, ukore ibyiza ku bwawe nyine. Nuko ndabashimiye cyane ku mwanya mwamaze muraba ino video. Hama nagira ndababwire, ndabamenyeshe yuko ibizana umunezero atari ivyo bibiri gusa. Nagira ndababwire yuko muri video ikurikira tuzobandanya tuganira ibindi bintu wokora kugira ngo ushobore kubaho unezerewe mu buzima. Malgré hariho ibibazo bicamwo, ariko naho bicamwo bisaba ko wewe usumba ibibazo. Si byiza ko ibibazo ari byo bigusumbya inguvu, ifo ko wewe ubisumbya inguvu. Rero mubandanye mukurikirana zino video, ndizera neza ko zizogira ico zigufashije kugira ngo ushobore kubaho unezerewe. Nuko abatarakora abonema, nagira ndabasabe kugira ngo muyikore, ufyondaho hepfo handitse s'abonner, ufyonde n'agakengeri kari hirya kugira ngo ubandanye ubona amavideo dusohora hano ku Mibereho TV. Murakoze cyane.